Fisibaru bose ndi gucenga tsinzi bitsinda umuyoro bambonye barakiga kuko mbabuza amakoro windo rariganije nkuye barondoro ndabiswa bitaborokera kuri hip-hop n'ikindi kintu mbonye mukaca murira hafi yanje batera Hello my people, ndabaramukije mwese abakunzi ba Elike Burundi TV aho mwerereye hose haba mu Burundi haba hanze y'igihugu. Imbere ya kamera jeje budici budenga mnyamasimba from South yantare mu manuko. Ndavuga ati ndabakunda cyane amaze ko tubakunda kubaha ibiganiro bimeze neza cyane binoboye. Ndavuga ati n'umusi nje ndi kumwe n'impano n'umuje nafise afise impano ndende cyane. Anavuga ko afise impano yo kurapa bimwe biteye ubwoba cyane bro. Nimwe n'impore. Mezegado. Imbere ya vyose rero ndakunze iyo ndi kumwe n'abaraperi imbere ya vyose shaka umpe freestyle yawe gato. Yo hip-hop n'ikivuga nanje nije Fisibaru bose ndi gucenga tsinzi bitsinda umuyoro bambonye barakiga kuko mbabuza amakoro windo rariganije nkuye barondoro ndabiswa bitaborokera kuri hip-hop n'ikindi kintu mbonye mukaca murira hafi yanje batera intuntu the boss yafashe mu mugongo ndabereka icishoboye rabaje gwatanze gono kori ndabashoboye nabajya gutaba kinga umenye yuko tuturirwa. Yeah, ati ni fashion killer. Yeah man. Bro fashion killer nze yavuye kuki? So fashion killer barabizi kwambara ndo fashion hanyuma killer gusa nitwa Young Fred ke fashion killer. Yeah. Young Fred. Yeah. Fashion killer. Okay. Ni kuva ryari watanguye kwitwa fashion killer? Haciye umwaka n'inusu. Wiso fashion killer. Yeah. Ni gihe itandukanye rero hagati ya fashion killer hamwe na Young Fred. Young Fredo. Fredo ni babu wanje hanyuma Young Lazko kintu gito yumva ni babu mtoyi hanyuma fashion killer fashion bakunda kubinyita ati wani ngugezwe urazi fashion ko ari ibintu bigezwe ngumane nguri latest kweri mukura panyakira naho ngura nabiyica. Yeah. Okay, reka tugende kuri iki kintu mu Burundi hari abaraperi benshi cyane wowe muraperi ubona akwespira cyane bose vuga umuraperi ukunda cyane kuruta abandi bose ndabakunda. Uyu murapere uvuga ati uyu ni kira kabisa arashoboye. Nta numwe adashoboye man. Yeah. Uramukunda Fabi Love? Yeah. Maharavu gato ya Fabi Love wobuze. La happy ya Fabi Love gato. So Deka tuve kwa Fabi Love. Tuje kwa nde tuje kwa umurapere baso bukunda rap uyu wobuze. Rap yiwe no banzi. Elipro genda kuri Elipro gatoya. Ukobwa wo muri kazoza. Ndagushaka sinzi ryaruzoza. Herega ndiko ndasaza nashaka kukubona ukiri muti ngene unyoza. Mbe naho runyiyumvira kwibaza komeze gute jewe nzogutwara. Yeah. Okay, reka tukore kuri kintu. Hip hop ni iki kuri wewe? Hip hop nakazi. Hip hop nakazi je nafashe no nakazi. Hariho R&B hariho na hip hop. Nuwe mugihe ubona ushobora gutuma umusana shika kure cyane. Yose. Yose. Nuho ukunda cyane kuruta yindi. Hip hop. Okay. We kuva winje mu muziki industry haci imyaka ingahe? Haci umwaka umwe n'inusu. Okay, nice kintu cyo tuma ushobora guheba umuziki? Ntaco. Nice ikintu cyatumye ukunda umuziki? Naho ukunze ko ariyo tara yanje sikukunda ahubwo nibindi. Okay, fashion killer bari umunyeshuri. Yeah. Nice kintu fashion kini yakuru muri muri section yiga asanzwe akunda cyane. Hajya ukundi kuro ni kubira ugitora byose ndabitora kubera shobora kwandika umuziki w'iminota 5 w'iminota shobora kwandika umuziki ufise bija mu birenga igihumbi nta wandika mu munota no gufatika yumva vyongora. Okay, fashion killer nageze gukorana ikiganiro acigiye kirekire. Yeah. Ne difference iri hagati ya fashion killer ukijya na fashion killer ubu kiyagiye uravye hip hop no banararirimbye uri umuntu uzumuziki uvuga ati biri different. Okay, reka tugende kuri ubuzima bwa hip hop ubuzima bw'umuziki. Umuziki bujya cyo bari kintu kimwe cyo bagituma umuntu ashobora kuronka ubuzima. Yeah. Gute. So urabona na harabarimvye bateye imbere. Birabiraho nyene. Ne tandukana hagati yo kumenyekana no kuronka amahera. Kumenyekana no kuronka amahera. So kumenyekana no kuronka amahera hari umenyekana ukenye. So nko kuri Facebook abantu bamenyekanye cyane guswa ata kintu bafise. Nice kintu fashion killer ifuza gushika ko niyo umustar akomeye. So ndishaka kubu icyo shaka gushikako. Shaka kuba icyo ndi cyo nyene. Ikintu ifuza gukora niyo umustar.
gufasha izindi tara ziri hasi nkuko natwe dukeneye abadufasha. Yeah. Okay, mu Burundi hari abarapere navuga ati nka Big Fizzo arimba hip hop kandi arimba R&B. Yeah. Nka navuga ba Fabulous, Tif, navuga ba Kiriku, navuga ba Mkombozi, Luxify kandi navuga bandi barimvye benshi batandukanye. Nuwo murimvye ubona yo bafise indoto nk'izo ufise wewe? So sinzi muri mind zao. Okay, nakana kuri kintu. Umuziki aravuga ko umuziki w'Uburundi utariha. Nawe ukabura umugendo uri kuza wifuza gukora umuziki kugira ushike kure. Nice kintu ubona ushobora guhanura abantu bari inyuma yawe cyangwa bari imbere yawe? Umuziki w'Uburundi urariha man, urariha kweli. Kuko iyo butariha bose baba barabivuyemo. Okay, tukende kuva utanguye umuziki nihe ikintu umaze kunguka? So ikintu maze kunguka kuva ntanguye umuziki. Icambere coco abantu usanga bagukunda cyane uririmba umuziki gusa ico sico duharanira cyane gusa ico novuga ati ihinduka ryabayeho nkigitanguye audio yarananira cyane ariko ubu ndafise ama sponsor atari menshi cyane ashaka kuvuga ati mwana njira muri studio. Okay, umuziki w'Uburundi ni umuziki ugoye cyane. Yeah. Yabire ko kuri ha studio ukora video ari ibintu bitwara amahera menshi. Mbe ninde asanzwe agufasha mu mugongo ushobora gukora ivyo bikorwa? So ukifasha mino miss nyene ama sponsor nyene ni K Live, The Boss Music. Yeah. Okay, nageze kubona post ya manager wa MT Money Team. Yeah. Ya gupostinga biboneka ko warashaka kwinjira muri rebel yo kuja mu baririmbyi asanzwe afasha. Mbe byo babigezeho gushika ubu? Ya compostinga ni kimwe na wo posting. Mugabo ntabikogwa. Yeah. Wowe uri mu baririmbyi abo bavyeyi babo babishimira aho bo bageze mu muziki. Mbe nice kintu umuvyeyi wamaze kugufasha kugira ngo ushobore gupushinga umuziki wawe ushike kure? Yampaye phone. Yagwaye phone kugira umuziki wawe ushike kure? Yeah. Oh, okay. We phone iyo nayo iyo phone yagwaye uyikoresha gute kugira ngo ushobore gushika kure ku ntambuko yo hejuru? So urabizi ibintu byose ni phone, WhatsApp, Facebook, YouTube, ivyo ntobikoresha ta phone ya. Okay, reka tubene nkambarangiza ikiganiro. Ikiganiro cacu ikibari gano gitoyi cyane ariko kinezera abantu. Ndashaka kumukandika freestyle gatoyi. Okay. Show boy Young Fred the Care Fashion Kira. Wabuza kuvyinira waje gukina na jewe burya ntugira indero ntubona ko ndiso wawe hip hop ni cyumba nanje niko nibera mugiye kusanze yurumva ico no gukorera benshi banyipima ko bibaza ko ndumutimbwe bagataka batangaye basanze ndi ntambwe kuri kape ntago nsindura bizi ndumukambwe physical bikarishe ni nkakujya kunzembe intabari kubwirwa nuko amasa tukuye shaka gwikorere numvise kudashoboye please mbabarira mbwira umuntu yagushoye yanungitse wowe kandi ngo byaramugoye nko gufata intambwe n'impenuka bigereranya iyo kape wikanera ukamenguriku nikuri ndagutwenze nimba kape ari kubega nanje nagutanze. Yeah. Iyo uri kwandika rap hariho matungo tatu hariho nde hariho style nyinshi zitandukanye hari ibintu byinshi hip hop nabona umuririmbyi ariko numva ko harimo ibintu byinshi. Hip hop igizwe n'iki? Hip hop ni vina. So how uririmba hip hop atavina so nidufata nk'umuraperi ukiri ku rwego rwo hasi cyane kwa ukiririmba umuntu cyane hip hop namwe batazi umuziki uzamba ngo numvise mo byandi bigenda birahereza cyane cyane ndovuga hip hop ni vina frame. Okay, kandi hip hop ni message, hip hop n'umude wa message. Reka tugane kuri iki ni hatandukanye hagati ya hip hop na rap? Hip hop na rap, hip rap na gace gatoyi kari mu mude wa hip hop nkuko twofata urabona ko turi nk'ubu twofatira n'iduka ririmo ibisuguti tukavyitalaga hanyuma dufata buji tukayita turashobora kuyita nka denso tugafata nde umva we na gace gatoye kari mu mude wa hip hop rap. Okay, reka tugane kumarangiza kiganiro bakunzi ba Elike Burundi TV. Mbere kameneje Simba from CD intare mu manuko navuga ati Kibudiji budenga mnyama Simba from CD intare yo mu manuko ninapofika pote na waka na washa moto ilivyo niko pamoja na Fashion Kira ndikumena Fashion Kira muri ndarimba hip hop gira wumvise byinshi yabitubwiye ndakuye ati reka turangize igano tumubwira ati Fashion Kira wakoze cyane. Yeah man. Nakwifurije gutera imbere nk'umuzinga. Yabakunzi ba Elike Burundi TV ndabakunda cyane ndakunda ndirembere TV ya ego mbere yitwa gute? Elike Burundi TV. Elike Burundi TV ni TV nziza
mwese je mbatumira kuyitegeza iyo uri mu gahindira humuriza ibiganiro bishushe n'ivyo bazana gusa eka nta yindi radiyo je mbona vyosa uri gukora ikiganiro ntushaka guhaguruka kubwo bwiza uri kubona ntigosohoka ifise abajurnaliste bose bavyigiye sabavuga yobo mwibarabara batoye wumvise ni fashion killer ate aba diaspora rero ho muri hose nazo ko ari mu kunda gufasha bari mu Burundi umwana afise impano foko kumusupporting elfo improve ashaka gushika ku ndoto ziwe turabakunda cyane ati ciao ciao